rero dusome amajambo y'Imana duhere mu vyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere duhere hajya ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Muce muzingura no muri Luka igice ca 24 ko n'amajambo yanditswe yose na Luka bwiza nko bwanditswe na Luka hamwe n'ivyakozwe n'intumwa. Igice ca mbere mu vyakozwe n'intumwa duhere hajya ku murongo wa mbere. Yesu aduzwa mwijuru. Ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we kivuga ivyo Yesu yakoze kandi yigishije vyose kuva mu ntango gushitsa ku munsi yadugijwe mwijuru ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri muhemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze ariko arasangira nabo arabihanigiriza ati, nimuve i Yerusalemu ariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye, ko Yohana yabatirisha amazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukana ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ubasha bwiwe wenyene ubwiwe, ariko muzohabwa ubushobozi muhemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshinga inta Yerusalemu, Yudaya hose, Isamariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mwijuru. Akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mwijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mwijuru azoza atyo nkuko mumubonye aja mwijuru. Abe muri Luka ca 20 duherereye ku murongo wa 41. Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mwijuru, arababwira ati, aya n'amajambo yanje nababwira nyiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo yavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati, niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no guharigwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo umve, ndabarungikira ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mwijuru. Abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mwijuru. Nabo baramusenga basubira Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Imana nihabwa icubahiro. Turabona ano majambo atwibutsa ukuduzwa mwijuru kwa Yesu. Amaze kuza mw'isi agakora igikorwa cyo kuducungura umusaraba, biciye mu mibabaro y'urupfu rwo ku musaraba, hanyuma agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu. Ngo yashishikaye yiyereka abigishwa iminsi 40 ababwira ivy'ubwami bw'Imana, abaha amategeko yose bari bakeneye y'ingene bazosigara barakora igikorwa abasigaranye. Arababwira vyinshi vyerekeye ubwami bw'Imana, nubwo tutabona mwido nido ivyo yababwiye. Muri iyo minsi 40 yarihererana nabo akabihishurira, akababwira ibitari bike vy'ubwami bw'Imana. Hanyuma ku munsi ugira 40 inyuma ya Pasika, hageze kwa subira mwijuru, iyo yavuye bari ku musozi wa Elayono babona igitangaza, ariko arababwira yuko mu minsi mikeya
inyuma y'iminsi 10 uhereye uwo munsi wa ascension wo kuduga mu ijuru kwa Yesu ko bazohabwa mpwemu yera, ko bazomubera ivyabona vyo kumushingira intahe uhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ayo niyo majambo yari karahereza ko ababwira, nk'uko tubona n'abandi banditsi b'ubutumwa bwiza. Matayo yarafise amajambo yanditse ingene yabonye Yesu ari karagenda mu ijuru, ingene yasezeye. Marika arafise uko yabivuze nawe. Hanyuma ngaha turabona Luka ingene yariko arabivuga, niwe yavyerekanye neza ingene vyagenze, ingene bamubonye ahejeje kubahezagira, aduza amaboko arabahezagira, maze acatangura kuduga bamubona ariko araduga, bamubona kandi afise umubiri w'ubwiza, umubiri w'izuba, kandi bamubona n'ibicu bimufutse. Kandi nibaza ko atari ibicu bisanzwe nk'ibicu twama turabona, bishobora kuba vyari ibicu by'ubwiza bw'Imana, n'ingabo nyinshi z'ijuru zije kumusanganira. Kuko ibicu muri Bibiliya vyama vyerekana ubwiza bw'Imana, aho Imana iri. Hanyuma baramubona kwagiye, mbere baratangara cyane ku buryo n'abamarayika baje kubabwira ngo mbega ko mugumye muhanze amaso mu ijuru, uwo Yesu abakuwemwo akaduga niko azogaruka ku bicu. Imana idufashe. Rero turashobora kwiyumvira ngo mbega ukuduga mu ijuru kwa Yesu twobiha insobanuro iyihe? Insobanuro yavyo niyihe mu bijanye n'ivy'Imana? Umuntu akibaza ngo mbega yasezeye gute, n'ibikorwa kandi ibihe yaragiye gukora. Imana idufashe. Ibikorwa yoba yaragiye gushishikara mu ijuru. Rero icambere bisobanura ko yararangije igikorwa ciwe camuzanye mw'isi, uko yihaye umubiri ufise intege nke z'umuntu, umubiri w'inyama n'amaraso, umubiri ufise aho ugarukiriza. Kubera kuba muri uyu mubiri hama hari ikintu ubuze gose. Imana idufashe. Ariko wewe vyari ivyo yihaye, kuko ari Imana. Yigize umworo, yigira umuntu, kandi yiha umubiri mugabo ari Imana inyegejwe mu mubiri. Imana idufashe. Ivyo rero yari yihaye, akambara umubiri usonza, uruha, ushobora kunagwara, umubiri upfa, umubiri ubora. Hari hageze yuko abivamwo akagenda ajanye umubiri ukudapfa, umubiri w'ubwiza. Rero ico gihe cyo kuba muri izo ntege nke z'umubiri vyari biheze. Imana ishimwe. Kandi nta gihe na gitonya yigeze areka kuba Imana, kuko ivyo yakora vyose bitangaza ariko arakora biguma mwerekana ari Imana. Imana ishimwe. Ariko igihe cyo kuba mu mubiri wo mw'isi vyari biheze. Yaragiye mu mubiri wizuka, yazukanye w'ubwiza, umubiri udapfa utabora, umubiri udafise ikiwuzibira. Natwe bitwigisha yuko umuntu ashobora kuba afise ibibazo mu mubiri, limitation, agwaye, agenda n'ubumuga, agenda n'ibibazo atishizemwo. Yesu niwe yavyemeye kubw'urukundo avyishiramwo. Ariko wewe kwa ngo ubugwaye canke uri umukene ufise ibibazo, usanga uri muri ivyo. Imana idufashe. Kuko umuntu yama afise icabuze, cane muri uyu mubiri. Mu mubiri yama ari magoya, agafise intege nke. Mw'isi hari ibibazo, mugabo tuzoshika aho tuzoba tugipfa.
aho tutazoba tukigwara, aho tutazoba tugikena ukundi. Mana ishimwe, aho ivyo tuzoba tubirangije, kuko nico biriko biratwigisha. Hanyuma icya kabiri arangije igikorwa ciwe yaje gukora ku isi, kuko iyo umuntu arangije mission yaje gukora aca yisubirira iyo yavuye, agiye kukibandaniriza mu ijuru. Mana nishimwe, agiye uburyo bwa data, ariko tuzosanga agenda akora igikorwa kinini, ashishikara gukorera ishengero, ashishikara gukorera wewe nanje. Ko nk'umwami, umwami aganza abami, aganza amahanga yose, aracafise igikorwa cyo kuganza isi yose yivikagera amahanga yose. Mana nishimwe, rero yava mu mubiri, kwahora agenda mu gihugu ca Palestina ca Israeli gusa kiri mu mubiri, ariko no musi ari mwijuru aganza amahanga yose, kandi n'umuhereza afise ibikorwa by'ubuherezi, kandi umuvugishwa, kuko yaravugishijwe, avugishwa ko azogaruka, n'abavugishwa bose bavuze kuri we, rero acarindira ko ivyo yavuze bizoshika. Mana nishimwe, kandi n'utazi kubesha, ivyo yasezeranye bizoshika, ivyo yavuze bizoshika vyose, kuko n'umukuru wavugishwa bose wagahe. Mariya ku munsi wo kuzuka kwa Yesu amubonye aho yarara arikararira, amubona mu murima, aca yibaza ngo n'umurimyi w'aho hantu. Hanyuma amwegereye, amaze kumumenya, bavuganya mubaza ikimuriza, akamuhamagara Mariya, acara menya uwo ari we, amwikubita imbere ngo mwigisha wanje Rabuni. Aca agomba kumugumya, aca amubwira ngo ya ntungumye, kuko ntaraja kwa data, njyanje kwa data ari we so wanyu. Rero Yesu ntiyanga ko bamukorako, ko yarabwiye Toma yakekeranije, aramubwira ngo ingo ukoze urutoke n'urushi rwawe ngaha mu rubavu, wumve rya cumu, wumve ko ari jewe, unkorakore. Mana nishimwe, Yesu ntiyanga ko bamukorako. Mugabo ivyumviro vya Mariya kugomba guca mugumya, amwumireko ngo yasi ngomba kuzura kugenda, gumana natwe no munsi mwisi tugumane, ariko si muri ubwo buryo yaragiye kubana nabo. Rero bo bifuza ko boca mugumya bagumane, abwire babigishwa ngo nguyu yaragarutse kubana natwe mu buryo bwagutse cyane, mu buryo bw'impuhwe, buryo atari ubw'umubiri. Azoshobora kubana n'abari mwisi bose, ashobora kubana n'umuntu wese, abari mu mpande zine zo mwisi, abi bihe byose. Rero yarahejeje kubana natwe mu buryo bw'umubiri, ko agiye kubana natwe mu buryo bwagutse. Kindi nuko yarashizwe hejuru, agahabwa ubwiza bw'ijuru, ashika mu bwiza bw'ijuru. Hanyuma haciye hiyongerako icubahiro c'intsinzi vyaha n'urupfu. Imana hajya rero biraryoshe kunesha. Urana nk'umuntu yagiye mwihiganwa bakaja kumusanganira atahanye intsinzi, aba ari umunezero mwinshi, kuko hari ikintu kiba ciyongereyeko. Ega ntabaje ari wawe, oya, abaje hari ikindi ciyongereyeko. Yesu yarasanganye ubumana, ariko kuba yaraciye bugufi akambara umubiri, akaza kugwana na rupfu, akarunesha, akanesha Satani, akanesha ivyaha, yikorera ivyaha vy'abari mw'isi, hanyuma arabinesha, kuko atanze ikimazi gikuraho ivyaha. Urumva atahanye intsinzi nk'iyo, cari ciyongereyeko cuko Imana inesheje urupfu. Hari uwoboneka nta atari Yesu wenyene. Imana nishimwe, yarashitse mu bwiza bwiwe, tahanye intsinzi ikomeye. Abanyefeso 1:20 kuri 23, Abanyefeso 1:20 kuri 23, uko yakoreye muri Kristo
hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru, imushize hejuru cane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije byose bishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi mu ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose, niryo mubiri wiwe ukunengesera kukunengesera vyose hose. Imana nishimwe. Muje mu Baheburayo mu gice ca kabiri, Abaheburayo igice ca kabiri umurongo w'umunani kugera ku murongo w'icenda. Mu izina rya Yesu. Wamuhaye kuganza ibintu vyose, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ko Imana yamuhaye kuganza ibintu vyose, ntaco yisigarije itamuhaye kuganza. Ariko ubu ntiturabona ibintu vyose biganzwa nawe. Ariko uwacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato, niwe Yesu. Tumubona yambitswe ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butume arogorera umuntu wese urupfu. Imana yaragiye aje kuturogorera urupfu, yerekanye yuko urupfu atabubasha bugifise, ko ububasha bwago buheze, ko yabwiye Yohana ngo ntutinye, raba mpora ndi muzima, nahawe imfunguzo za rupfu na kuzimu. Mana nishimwe ko ashobora kugururira abantu bapfa bashikira ahantu h'abagororotsi, kuko yaciye bugufi gatoya aja munsi y'amarayika amera nk'umuntu, ariko ubu tumubona ashizwe hejuru, ashizwe hejuru ibintu vyose, y'ububasha bwose, bukuru bwose. Imana nishimwe, ari umutwe uri hejuru ya vyose, umutwe w'ishengero. Aha rero bitwereka icubahiro ciwe y'ubukuru bwose. Hariho ibindi bintu bibiri vyiza cane. Niwe muntu wa mbere yazutse yagiye mw'ijuru. Ko murazi abandi yarashobora kubazura akazuka kwe bakaba bazima, ariko Yesu niwe mushuzo w'abasinze canke abapfuye. Yazutse ubwa mbere aca duga mw'ijuru. Baravuga Enoke na Eliya ko baduze mw'ijuru, bagiye mw'ijuru, ariko ku gihe cyo kugaruka kwa Yesu, aho abazoba bakiri bazima bazosanganira Yesu mu bicu. Kandi Imana nishimwe ko Bibiliya yishura ibibazo byose, yishura ku bibazo kubo Yesu azogaruka bakiri bazima, bazoduga mw'ijuru badaciye mu rupfu, bazoduga nka Eliya na Enoke. Enoke avugwa yuko yagendanye n'Imana, ngo Imana ngo iramushima kuko yayihimbaye, hanyuma ntiyaba kiboneka kuko Imana yamujanye. Niko bizogenda umunsi umwe, Imana izojana abayihimba, abagororotsi. Munsi umwe isi izobarondera ibabure, mw'ijoro imuhira barindire ku kazi, ngo mbega ko bataje, barava ko bazogenda, ngira ngo sizi Imana yabajanye, batujanye mw'ijuru. Imana nishimwe. Hanyuma na Eliya igihe ajanwa mw'ijuru, igitabo ca kabiri c'Abami gice ca kabiri umurongo w'icenda kugera ku murongo wa 13. Bamaze kujabuka, Eliya barira Elisa ati, nsaba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati, ntabara umpe imigabane ibiri y'impwemu yawe ngo imbeko. Aramwishura ati, unsavye ikigoye, mugabo niwambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga, bagize batya, imikogote y'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mw'ijuru n'agashururu. Elisa bibonye araboroga ati, yewe gadatawe, yewe gadatawe, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kubona namba, maze yitaburirako impuzu ziwe azitaburamwo ibipande bibiri. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye, arahindukira, ashitse ku nkombe ya Yorodani
ahagararaho. Turabona ngaha Eliya ajanwa mu ijuru, mu kanya isase ahinduka nk'amafarasi y'umuriro, aje kumutora agenda mu muriro, Tamanari yambaye karakoroka, maze Lisa arakakira. Turamubona hanze amaso cane mwijuru iyo shebuja agiye, kandi turamubona ariko asaba ngo imigabane ibiri y'impwemu yari muri Eliya. Ko Yesu yabwiye abigishwa nabone barindire basabe mpwemu, ntibasigare bonyene nk'udupfuvyi badafise wo kubafasha, wo kubigisha, wo kubarongora, wo kuba inkomezi. Abatera intege basenge barindire isezerano rya Data. Turabona ngaha n'uyu Elisa hanze cane amaso, Elinge nagenda aba ngo nsigarane impwemu iri muriwe, mbere imigabane ibiri. Kandi ivyo biragoye, amubwiye ngusavye ikigoye cyane, ko ata muntu abatiza uwundi muri mpwemu yera, ata muntu aho uwundi ingabire ziri muriwe, ariko Imana niyo imenya uko ibigenza, iha umuntu wese itinubana atakinuba, igashobora guha umuntu n'ibibiruta, imuha imigabane ibiri. Bonera ko yari Imana icibikora mu musubirizi wa Eliya, asigarane impwemu muri impwemu yari kuri Eliya, akore byinshi kuruta na Eliya. Yuko na Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo jewe ibitangaza nkora namwe muzobikora, mbere muzokora n'ibibiru. Ni hajyayo Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12 ngo nukuri ndababwira, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data, kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo Data ashimagizwe mu Mwami. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora, Imana nishimwe. Uyu mpwemu w'Imana yaradusigaranye, yaratanze mw'isi yose, ashoboye gukoresha abantu mu mpande zine zo mw'isi, aho Yesu atakandagije ikirenge mu buryo bw'umubiri, ariko yaragiye kuhashika mu buryo bw'impwemu. Ku bwa mpwemu abakoresha bakore byinshi cyane, uwo bajana ubutumwa mu mpande zine zo mw'isi. Tangaza bikoreke ngaho iwacu muri Afrika, mu gihe vyahora bigarukira hajya Yerusalemu gusa, muri Israeli gusa, bikoreke muri Amerika, bikoreke i Burayi, bikoreke muri Aziya, muri Oceania, ahantu hose Yesu aravugwa, ibitangaza bigakoreka, biraruta ivyakorwa muri Israeli. Mugabo Yesu niwe aguma ahabwa icubahiro cose, na mpwemu yera akoresha ibitangaza abariko baravuga, icubahiro cose ni ic'Imana. Mugabo ivyo bitangaza biraruta cane ivyo Yesu yakoze. Nico gituma Yohana yanditse avuga ngo hari ibintu byinshi Yesu yakoze, ibimenyetso byinshi ngo bitanditswe, aba ngo n'isi ntiyoshobora gushingura ibitabo byo kwanditswe by'ivyo Yesu. Imana nishimwe. Abaheburayo igice ca 9 ku murongo wa 24, kuko Kristo atinjiye ahera cane hakozwe n'intoke, ikigereranyo caho ukuri, ariko yinjiye mw'ijuru ubwaho, kugira ngo ubu aduserukire imbere y'inyonga z'Imana. Umuserukizi Yesu yagiye nk'integuza, nk'umuserukizi agiye kutwitangira imbere. Kwavuze ngo ngiye kubategurira amazu, ko ngiye nzogaruka kubajana hondi namwe ariho muba. Ugusubira mu bwiza mw'ijuru aho yahoze, ivyo vyonyene kimwe, ariko ikindi nuko kwinjira mu bwiza kwiwe yagiye nk'umuserukizi, nuko abaserukiye abaremwe bose guhabwa ubwiza kwiwe, natwe nyene duhananwa ubwiza nawe. Imana nishimwe. Urumva natwe abantu tubifise kwa gace. Mu Baroma mu gice 8 ku murongo wa 17 hava ngo namba tubabazanywa nawe tuzohanwa nawe ubwiza. Imana nishimwe. Ahandi naho hari isezerano kunesha
ko azokwicarana nawe ku ntebe y'ubwami aganzanye nawe nk'uko yanesheje akicarana na data. Imana nishimwe. Imana idufashe tuzohanwa ubwiza nawe tuganzanye nawe. Hajya mu Bifilipi 3 ku murongo wa 20 kugera kuri 21 hava ngo ko tweho iwacu ni mwijuru no twiteze umukiza ko azohindura iyi mibiri yacu y'ubufafara y'intege nke. Iyi mibiri yacu iri mu bibazo byinshi. Abantu bari ahantu hari intambara nyinshi, hari amapfa, hari ibyago, hari ibibazo byinshi byo mu isi, ariko azoduhindura twambare imibiri y'ubwiza isa n'uwiwe, kuko yatanze akarorero ko tuzohanwa ubwiza nawe tukaganya nawe dufise umuserukizi yatwitangiye imbere. Abazi igikorwa c'umuserukizi murabizi, n'umuntu abagiye kubavugira, abagiye kubasabira iki niki, natwe ariko aradusabira abantu b'Imana, ariko aratuvugira, yagiye kuturonderera. Imana nishimwe. Abanyefeso 4 umurongo 8 kugera ku 10 nico gituma ivuga iti yaraduze agiye mwijura ajanye iminyago gabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze nukuvuga iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere vyose. Imana nishimwe. Aha Paulo yitiza ya majambo ayavuga ko yaduze aja iyo hejuru ajanye iminyaga gabira abantu ingabire. Yaragiye kutuzanira ingabire, ko yavuze ngo iciza nuko ngenda ko ntagenda muhemu yanazo. Aha rero ni jambo ryahora rikoreshwa bari babimenyereye mu mico y'Abisirayeli, ko umwami avuye ku rugamba yanesheje ariko aratamaza duga Isiyoni ahari ingoro y'Uhoraho, ari kumwe n'ingabo zafise iminyago, ivyo banyaza abansi, uri bintu, uri abantu, n'abantu barindiriye ko babagabanganya iminyago. Yesu niko yaduze ku mugwa wo mwijuru afise iminyago. Yesu nashimwe. Ishengero ribonetse anyaze Satani, abo yimuye akuye munsi y'ububasha bw'umwijima abimurira mu bwami bw'umwana, hanyuma acategura n'ingabire. Kandi Yesaya yarabivuze ngo kubw'urupfu yapfuye. Hajya muri Yesaya 53 ujya murongo wa 12 hava ngo azosangira iminyago n'abahambaye yicarane n'abakomeye. Imana cayicana da kuko anesheje, yaragiye kurunka muhemu yera. Yohana 16 umurongo w'indwi haravuga ngo kuko ntagenda umwitsa ntazoza, ni byiza ko ngenda kwa ngo ndamubarungikire. Hanyuma 14 ku murongo wa 15 14 ku murongo wa 15 nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba data nabazobaha uwundi mwitsa ngo azobane namwe. 23 Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Yadusezeraniye ko azoza na data, Imana ibane natwe mu buryo bwa mpwemu yera. Yagiye kudutegurira amazu ko azogaruka kutujana kwihana no guharigwa ibyaha bizovugwa mu izina ryiwe. Burya ni jambo rinini cyane, jambo ryo kwihana no guharigwa nivyo bizotujana mu ijuru. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ukuri buva izina rya Yesu, ko muri we twaronse kwihana no guharigwa ibyaha. Kubw'ivyo kandi cyo twatumwe kubwira abantu ngo nimwihane kubwami bw'Imana buri hafi. Abayumvise mwese Imana ibahezagire. Tugomba duhe kaze umuntu agomba kwihana, umuntu agomba gutunganya ubugingo ucuza, ko mu izina rya Yesu hacariho uguharigwa, hacariho ugutabagwa. Woba umaze gihe mu bintu byinshi bikubujije amahoro, bikugoye, Yesu ni muzima, yahawe ububasha bwose kuri byose, harimo n'ububasha bwo guharira ibyaha.
yasezeye avuga ngo jewe nahawe ububasha bwose ku isi no mu ijuru. Yarahawe ububasha, harimwo no guharira ibyaha, harimwo no gukiza ingwara, gukiza ubumuga. Imana idufashe. Yaduserukiye imbere y'Imana, aratuvugira imbere ya Data, aratwugurura inzira, yatwugururiye inzira ija mu ijuru. No munsi inzira iruguruye ku muntu wese. Ngwino uhungire kuri Yesu, nawe uzoboneke muri iyi minyago y'abantu bacitse canke bahunze bagahungira kuri Yesu. Abo yagiye gutegurira ikibanza abazogaruka kujana mu ijuru, abariko barimuka bimukira kuri we. Imana idufashe. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, jambo ryawe ryavuze ngo guharigwa ni mu izina ryawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo wanesheje rupfu na kuzimu, we wazutse. Mu izina rya Yesu Kristo nubaharire, baratuye imbere yawe Mana, nuko yumvise ivyamutsinze. None ubaharire, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, amaraso yawe abeze, abahumanire ubuhumane bwose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubahereze kunesha ivyahora bibanesha, izo ntambara zo mu mitima mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bakoze byose Mana ubaharire, imbabazi zawe zibashikire, kugira neza kwawe kubashikire. Nico cyatumye uza kugira ngo uharire abantu ibyaha byabo, nabo bahereze kugenda basezeranya imbere yawe ko batazobisubiramwo, ko bahisemwo gukizwa, ko bahisemwo kugendana nawe, ko bahisemwo kurwana intambara nziza zobahereze kunesha. Mu izina rya Yesu ubuhumane bwose tubusutse kwa maraso ya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, ubahereze kunesha ibyo byose byahora bibanesha. Urakoze kubagira imbabazi, urakoze kubahariye, amazina yabo yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo ubuhumane bwose buhere. Mu izina rya Yesu Kristo bahaguruke bagiriwe imbabazi. Urakoze kubahariye, urakoze kubagira imbabazi. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.